Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mugabane wa Aziya, mudukurikira muherereye muri Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Mu ntara ya Ngozi, umupolisi yaraye akoze ibara, yaraye asubiye kwiha inkumbi nk'uko biriko biragenda bivugwa. Abapolisi ngaha mu gihugu cacu Burundi bakomeje gukora ibara, aho bariko barica bakagandagura barashe abanyagihugu. Inyuma y'iminsi mike yari iheze humvikanye ubwicanyi bwagiye bukorwa n'abapolisi mu ntara zitandukanye zigize kino gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu hasubiye kumvikana ibara ryaraye riguye mu ntara ya Ngozi. Hari mu bucagucagu bwo mw'ijoro ryo kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa Gitugutu, ukwezi kwa 10 nyine, umwaka w'ibihumbi 2024, aho umupolisi yasanze abanyagihugu bari mu bunywero buzwi ku izina rya Umuco kabiri, aho rero yaciye arasa abo banyagihugu. Batatu bahise bapfa bagwa ngaho, uyundi umwe arakomereka cane bikomeye, aho abandi baciye bakwiragira imishwaro batungwa nayo bameze barayanyaga barirukanka. Uyu mupolisi waraye akoze iri bara ngaha mu ntara ya Ngozi, ibintu biraboneka ko ari ubugome, ububisha, ubukozi bw'ikibi abapolisi b'u Burundi badukanye muri kino gihe. Haravuzwe umupolisi warashe abanyagihugu mu ntara ya Muyinga, haravugwa uwakoze ibara mu ntara ya Ngozi, haravuzwe kandi inyuma y'iminsi mike umupolisi i Makamba yarashe umunyagihugu. Kuri ubu ibara ryaguye mu ntara ya Ngozi, batatu bahise bapfa baracikana, uyundi umwe aramukomeretsa, naho abandi batunzwe nayo bameze barayanyaga bariko barahunga ivyo uyu mupolisi yariko arakorera mu bene gihugu. Benshi bakaba babona ko rero abapolisi b'igihugu c'u Burundi boba bafise ingorane mu mutwe canke baba badakomeye neza mu mitwe yabo bivanye n'ubuzima butandukanye buri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngo biraboneka ko ubuzima abanyagihugu babayemwo vyashikiye nabo mu nzego z'umutekano bo bafise inkoho. Ikimenyamenya canke ikimenyetso nuko abo bafise inkoho baca batangura kugandagura abenegihugu. Ivyo biragaragaza ko rero abapolisi b'u Burundi boba bafise ingorane mu mutwe canke bafise boba badakomeye neza mu mitwe yabo. Ivyo nibiriko biragenda bikwiragira bivugwa ku mbuga hwaniro. Inyuma yaho abapolisi nyine bariko baragenda bagaragara baboneka bakoze amabara adakogwa, amabara bari bajejwe gukingira ko yokabaye akaba ari abo bapolisi bariko baragenda babandanya bakora mwene nk'ayo mabi.
tuvuye ngaho mu gisata c'umutekano reka tunyarukire mu gisata ca politike. Ibintu birabandanya kuyangara aho rero umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika arahamagarira ugwaruka n'abarundi bose kuja kwiyandikisha mu biro vy'itora kugira ngo bazoshigwe ku ntonde z'amatora nyine kugira ngo bazobashe kwitorera umukuru w'igihugu. Ivyo biriko biravugwa na bamwe mu bategetsi cane cane abo mu mugambwe CNDD FDD ngo barafise ubwoba ko abenegihugu amatora bayahinyuye ko hazokwiyandikisha bakeyi ugereranyije n'igitigiri bo bumva bipfuza. Ikindi kandi bikaba bivugwa ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo buriko burakora ibishoboka vyose n'abiyandikishije ngo hakiyandikisha abana batari bakwiza imyaka 18 imyaka y'ubukure. Bikaba bivugwa ko rero abo bana ngo ari abazokwifashishwa n'umugambwe uri ku butegetsi kuko ico umugambwe uzokwama utegeka bene nk'abo batoyi abo bana bazohava babikurikiza guharira kubayeko canke kwiyumvira kuvyo bazoba bariko barategekwa, vyoba bibi canke vyiza bazohava bakora ibidakorwa. Ivyo nivyo bamwe bamwe babandanya kugenda bashikiriza berekana ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ivyo buriko burakora mu kwandika abo bana ari ukuzoshaka ukungene bashobora kwiba amatora kugira ngo umugambwe CNL iyoboka agatorwasa batazohava bagira ikibanza na kimwe bazohava baronka. Ni mu gihe kandi bivugwa ko rero bamwe mu badashigikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bagomba gutangura gushigwa ku ruhande nk'uko ibintu bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, hoba mu banyagihugu. Abategetsi batwaye igihugu cacu c'Uburundi barabona ko ibintu bitoroshe na gatoyi nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza, amakuru abandanya kugenda avyemanga canke avyemeza ibiriko biraba muri kino gihe. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo kandi abari basanzwe babutwara abashikiranganji bakomakomeye cane bakorana na Evariste Ndayishimiye ngo bakaba bamubwira ko ibintu bibandanya gukomera. Ni mu gihe rero umukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa biravugwa ko rero politike adashobora kuyiheba, ntaho abategetsi ba CNDD FDD bakora buri kimwe cose gishobora gushira canke gusubiza hasi abo bose batavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega nk'uko amakuru agenda avyemeza. Amakuru yacu tugiye kuba tuyahagarikiye ngaha. Abantu abarondera ibyacu mwafyonda kuri subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, uraza kuja ngaho ufyonde sabone ngaho iburyo. Nuba ukoresha kandi icongereza no gukanda kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bikazoja bigwashikira aho muzoba muherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.
amakuru yacu nakagaruka, nagahwane.